gmail.com bose barabizi ni ikiganiro kiba kiri shosho uno munsi n'ibintu bishasha kandi murazi ko twebwe muri Bujahit TV tukigera tubashira down. So abatarakora subscribe hano munsi muce mushahona j'aime. Yes, hanyuma mu kanya gato inyuma yino tuce tugaruka no mutumire. Yes, n'umunsi ndi kumwe n'umutumire umuntu yaje kugira ngo tuyagira ibintu byinshi ariko arategura uwo nawe se wundi ni umukobwa ari famous urazi ko twetkurondera abantu bari famous yitwa Dede makuru yawe imeze neza. You're so beautiful. Merci. Ubari kunyishura mu Cyongereza ma. Yeah, thank you. Yeah. Mwaragize press conference nibiki abatabimenye nibiki Nishu si waruri. No, navuze nti je mwaragize press conference abatabimenye. Yeah. Bon, twagize press conference nawe wari kubabwira ko ari wari twako tuyaga kuvyerekeye BMA akaba ari yo Buja Music Award. Ni evenement novuga nti n'urubanza rukomeye tuko turitegurira urubanza kubw'abanyamuziki bo mu Burundi kubw'abaririmbyi bo mu Burundi. Ego. Award bwo muzosubira kuduhereza bayabora. Bon, mu ndinganizo ya award nzi yuko award batanga agashimwe soit envelope canke trophée nico nzi mu bisanzwe mi definition. So sinzi ko mu Burundi iyo nzi ni isanganiro baratanga trophée izindi sinibaza ko zo bari Burundi Talent Award ntayuzi. Je nzi ko batanze certificat. Ego. N'umudari. Mudari ni award. Ivyo ntumbaza. Bon, si. Muga cari ciyumviro dans le fond cari ciyumviro ciza nicari kibi ngira ukungene babiteguye niho habaye utuntu tw'utu erreur muga idée yo gushimira en soi ni nziza ntabwo yari mpi. Ego ni twubwiye ko nyuma ya Burundi Talent Award tubonye epidemie y'ama award menshi aje kubwinshi tubona hirya no hino abantu bose bari kwarategura award. Mwebwe award iwanyu nicahe ikintu gishashi tuzaniye itandukaniro. Bon, award iwacu novuga ni award twifuza yuko ibimboneka rimwe kiba ikintu urana nka kujya muhora mubona BET Awards kujya na ntuze na Natasha yagiye muri High People Awards niko dushaka ko bimera kwa turi bon ndi sûr yuko yoba ari award ya mbere ibaye organisée de cette façon. Donc nivyo twifuza ko bibi bintu biri big, bibi bintu biri beautiful, bibi bintu biri awesome. Oh wow. Yeah. So tubyitege ryari bitunganijwe gute? Ego umunsi twaramaze kubutora ni nabanduka azoba ari le 7 juillet niho iyo evenement izoba. Ubu rero turi mu myiteguro vuba turasohora list y'abanomine hama abavota batangure kuvota. Hari ico nabonye mwenga list yabaze gusohoka Vishu Double J Kidumu qui encore Fizo Sadbi list. Yeah. Nabonye kuri twubwiye ko kuri Instagram yanyu. Je crois pas. Twasohoye liste y'amakate. No, twabonye sinovuga ko ari list mais amafoto yabo bantu. Yeah, ijya novuga nti twarihuse kubera mu gupromotinga Buja Music Award twashaka abantu bamenye kwanza nicarico imbere yuko tunakivuga. Nukugira rero umuntu amenye icarico twibajije bon dushize muri fond nk'umuririmbyo mu Burundi ça va être clair. Le message il va être clair. Bazocha bamenya on parle de la musique burundaise des artistes burundais. So ndi kwari kuvuga ko bajya aribo bari muri award canke ari abanomine canke bazogira performances. Non, c'était juste s'identifier à quelque chose. Donc si ça parle de la musique, il faut que dushira ko haba umuririmbyi wo mu Burundi tuvyerekene n'abantu babibona bace babona bon nica abarundi. Wow. Turabona ahantu umuririmbyi Vishu afata cover yanyu canke affiche yanyu akashirako ijambo cancelled. Ico ntaco ndabiziko. Kuri page ya Instagram ya The Fighter Production sanzwe muhagarariye ndetse nawe nyene ubwiwe yarashize ku affiche aca yandika ati muziki ni pesa. Yeah. It's a business. Yeah.
donc tufate ko yabivuyemo canke mwebwe bayaramenyesheje ko yabivuyemo. Bon, ico ntiturakironkera umuco na twebwe kubera kuva aho yandikiye cancelled na twebwe twariyumviye est-ce que cancelled are cancelling the event ntari among the organizers, so maybe are cancelling the taking part kuba among aba nominees canke abantu bazoronka awards. Yeah, yavuga about press conference urumva ni nkuko navuze peut-être abantu twabitahuye nabi kandi juste après ça twaciye tubona ko hari abartiste babibonye nabi, on s'est excusé publiquement kuri page yacu. Ndibaza yuko nta nkurikizi bizogira kandi nta mu artiste tuzosubira gukoresha atabishatse. Yeah. Ego mwamaze kumwatubwiye about ukuntu muri kumurorganiza yuko itandukanye award fise urusaku rwinshi. Award iri mu kirubaho, award imeze gute? Award izoba ari metallic ni cuma. Ya kuri ubu unye ntitwobaha vyose kubera ko byoca biba umushusho de cette fille. Ya natende dukunda imishusho. Turashaka effet surprise, donc award ni metallic, ntabwo ari izoba ibajwe mu kibaho canke kizoba ari ikintu metallic, kandi ndibaza yuko kuri image murabona yuko hariho forme y'ingoma, hariho kwimirisho, hariko ni nota, tout ce qui symbolise la musique, tout ce qui symbolise le Burundi, donc est là, c'est ça. Ego, qu'est-ce qui nous garantit que mutazo failing? Pourquoi to fail? Qu'est-ce qui nous garantit? Mutu garantise ko mutazo failing? Because inyuma ya Burundi Talent Awards hariho imitima ya benshi yabaye déçu. So now niyahe garantie mwe mutuzaniye? Bon, la garantie nuko déjà abanzi jewe Dede, je m'inclus pas mu ma projet ibintu biri failing, no. Ikintu yo mbona yuko kiri successful, I involve myself maze gushiramo energy zanje, bisigura yuko it has to go through. Ça doit réussir, gitegerezwa kubera yuko ikintu yo ndacumva iyo ndagishize mwinguvu, je m'investis kandi je promets yuko kizoba ari ikintu vraiment. Urusaku kandi rurafashe. Save the date. Urusaku kandi rurafashe. Ni bande ba organizer, the main organizer? Main organizer ni jewe. L'événement il est Dede. I'm the project manager, I'm the event manager. Yeah. Project manager na event manager biratandukanye. The project Buja Music Award. Okay. Yeah. Donc ni wewe nyene idea? No idea. Déjà Buja Music Award ni company ifise ifise ibyangombwa bikwiye, irafise aba directors, irafise aba representative, so bobo bari bajejwe ibintu administratif cyane. Je nanje nkabanje iyi project ariyo Buja Music Award, the event. Ninde urongoye usanzwe arongoye like your company? Yeah. So Buja Music Award ni company yuguruwe n'abarundi babiri. Umwe yitwa Nzeyimana Ismail. Can't be. Yego. Uwundi yitwa Jean Bosco Nkunzimana. Muga ntaba hano mu Burundi, aba muri Australia. Nibo twovuga tuti nibo ba boss wanje. Nibo ba chef. Who is Jamal Igiraneza? Who? Is Jamal Igiraneza? Jamal, I don't know. Okay. Asanzwe aba hanze. Yaratwegeye atubwiye ko nawe ari mu ba boss ba Buja Music Award. Maybe urashaka kumbwira ari manager wa King Hubert. Manager wa King Hubert. Not boss, ashaka kuba ari mu partner, but not the boss. The company iri au nom de deux personnes. Donc nimba wewe ashaka gushiramo uburyo as a sponsor or as a partner, maybe. Donc ntawe muzi. On my as wewe nka event organizer ntawuzi. Jamal Igiraneza ntawuzi. As among the team bari muri Buja Music Award, I'm not yet aware. Muga ndazi yuko King Hubert no mu proche cyane wa Jean Bosco, ce qui n'exclut pas que ashobora kuba ari among our partners. Yes. Sinavuze King Hubert, navuze Jamal Igiraneza. No manager, oui. Yeah. So King Hubert and his manager, they are one person. Ashaka kumenya neza niyahe relationship iri hagati ya Buja Music Award na Jamal Igiraneza? This is complex. C'est byo? Ni kintu kiri complex kubera
nakubwiye yuko deja King Obet n'umugenzi proche wa Jean Bosco Nkunzimana nico gituma nakubwiye yuko ça n'exclut pas que bashobora kuba ari aba partenaire mega ntabwo bari among the bosses. Nope. nibaze ko urakoze kuduha umuco ku bintu byinshi cyane hari ikintu nibagiye sinzi ko washobora kumenyesha abakunzi ba Bujahit. Bon, ikintu wibagiye sinzi. Nakoze ku masonga yose. Maybe. Hasigaye abartiste vraiment iki kintu c'est pour vous. By the way ndibutse ikintu kimwe. Mbwira ama categories. Categories ni 29 ziri divisé entre catégories. Déjà nizike. None murafise best promoter. Apana ntitwashizemo best promoter. Mwarayibagiye? No, ntayitwibagiye. No. Ukaje kuvuga ko mwibagiye gushiramo best promoters. Urumva mwarabasuzuguye. Not really. Is in first edition. Okay, urakoze cyane ka tubwira ama category. Yeah, categories ni ziri divisé mu mantu ze parties zibiri hariho côté ya profane na côté ya gospel. Warampaye ngo correction ngo bavuga secular. Nzoga research imbere yo kucandika. Ni secular no. Okay. Kuri côté ya gospel hariho best artist of the year. Hariho song of the year, hariho best male gospel, best female gospel, best hip hop artist gospel, best new artist gospel, best hip hop song, hamwe na best duo or group. Aho ni kuri kote ya gospel. Hama kuri kote ya secular. Ni benshi. Secular. Ivanteye. Vatereka to summarizing the best artist, best male artist, best female artist, song of the year, best collaboration, best R&B artist, best hip hop song, best hip hop artist, best duo group, best new artist, best performance, best personality of the year, best video of the year, best producer, like video producer, best music producer, music champion of the year, best DJ, best traditional artist, best comedian, best choreography, et à la fin best diaspora artist. Merci. Thank you. Abariko bakurikira Bujahit TV reka tubashimire kuba mwaduteze amaso ya namatwi so dusubire mu kindi kiganiro à la prochaine.